Ihiganwa ntiryahagaritse, ihiganwa ntiryahagaze, ihiganwa riracabandanya. Mugabo ikintu cahagaze n'amatora. Nahabaye akabazo muri technique aho abantu canke mwebwe nyene twariko turatorera aba ba influencer. Rero ako kabazo kamaze kuba icagiye kugaragara nuko hariho abagizi ba nabi bashatse ko ibintu bitabandanya bigenda neza uko twabiteguye canke uko twavyifuza. Ariko mu buhinga bwacu hamwe n'ababijeje n'abahinga dusanzwe dukorana bariko baravyitwararika ibintu mu misi mike cane mu mwese ko ari abagizi ba nabi mwarabamenye abo bagizi ba nabi bakoresheje ubuhe buryo n'iki kintu coba carahagaritse gutora ku buhinga utwo tubazo natwo twagiye turaba ni hahandi nyene twabona ko hariho bamwe ibintu bibandanya biduga no kuvuga amanota babandanya babatora baduga ibindi byahagaze. Donc nutwo tubazo nyene ugaca usanga ibintu ntibigiyemwe umuco byatanguye binagaragara hariho bamwe bariko baravyakira nabi kubera iki twebwe byahagaze abandi bikiriko birakoreka neza. Mubona ca cizere abari mu higanwa aba influencer bari bagifise bagitangura kakariro ubona kashobora kubandanya ntabashobora kudohoka muri no higanwa bakarivamo. Aba influencer n'abantu no ikibazo kimaze kuba ego ku ruhande rw'umwe wese byaramukuye mu kibanza arasanzwe arimo. Donc ntiyasuye kuba stable ariko twaragerageje turabegera turabaganiriza ikibazo cabaye kugira ngo bagitahure kandi baragitahuye. Gushika no munsi turiko turakorana neza aho bari bararindiriye bavuga ati twebwe reka twandanye tubimenyesha abakunzi bacu. Anje Sherissa Nzeyimana muri bamwe mu bariko baratunganya ihiganwa giswe Irebe Best Influencer Award mubwo kwa musanzwe muri mu batangaza cyangwa bamenyesha makuru muri Irebe Best Influencer Award. Twarabonye itariki 15 ikete ryasinywe n'umuyobozi w'iradio Irebe FM ariryo twovuga ko ryatunganyije iryo higanwa. Ikete rivuga ko ihiganwa ryahagaze cyane mu byo amatora ubuhinga butagenze neza hari abantu bono bagiye mu byo konona urubuga rwo gutora. Mwebwe nk'abajeje kumenyesha amakuru muri Best Influencer Award mubwira iki abakunzi babarimwo abakurikirana abo ba influencer kandi mubwira iki n'abantu bariko baratora ariko kandi kumbure n'abarundi muri rusange bariko barakurikiranira hafi iryo higanwa? Murakoze cyane ndaramukije abariko baradukurikirana abakunzi ba Irebe Media nkuko page bivuze nitwa Nzeyimana Anje Sherissa haba nkabandishaje wa communication wa ino evenement yitwa Irebe Best Influencer Award. Ku kibazo mbajije ni kibazo ciza cyane twarabibonye ko benshi cyane bakiri higanwa neza. Mugabo hamaze kuba ko kabazo byarabaye ibintu nyene bitakiriwe neza n'umuntu wese. Ikibazo cabaye wabivuze mugabo nagenda bamenyeshe neza ko ihiganwa ntiryahagaritse, ihiganwa ntiryahagaze, ihiganwa riracabandanya. Mugabo ikintu cahagaze n'amatora. Murabizi yuko twatanguye tubamenyesha ko ari gikorwa tugire dukore turabamenyesha n'abakirimwo kandi n'ubu turacakorana neza cyane. Mugabo amatora amaze gutangura aho yatanguye ku munsi wa mbere haragaragaye umunsi utarahera haragaragaye akabazo kabaye habaye ikibazo mu buhinga bw'ivyuma tubivuga uko nyene habaye akabazo muri technique aho abantu canke mwebwe nyene twariko turatorera aba ba influencer. Rero ako kabazo kamaze kuba kabaye ku mpamvu natwe ubwacu icagiye kugaragara nuko hariho abagizi ba nabi bashatse ko ibintu bitabandanya bigenda neza uko twabiteguye canke uko twavyifuza. Ariko mu buhinga bwacu hamwe n'ababijeje n'abahinga dusanzwe dukorana bariko baravyitwararika ibintu mu misi mike cane mu mwanya muto cane biriko biratunganwa. Ndizera neza ntakekeranya yuko bizobandanya atakibazo na kimwe. Amatora yatanguye itariki 14 z'ukwezi
turimo kwa 10 hari kwa mbere ariko atamasaha 28 bica bihagarara. Muvuze ko ari abagizi banabi, mwarabamenye abo bagizi banabi bakoresheje ubuhe buryo, n'iki kintu coba carahagaritse gutora ku buhinga mwariko murakoresha? Iyo tuvuze ko hari abagizi banabi bashatse ko ibintu bitabandanya neza, ni kuvuga byose byabaye ikibazo muri bwa buhinga nyene, niko no bivuga. Utwo tubazo natwo twagiye turaba, ni hahandi nyene twabona ko hariho bamwe ibintu bibandanya biduga, no kuvuga amanota babandanya babatora baduga, ibindi byahagaze. Donc nutwo tubazo nyene ugaca usanga ibintu ntibigiyemwe umuco, byatanguye binagaragara hariho bamwe bariko baravyakira nabi kubera ikitwebwe byahagaze, abandi bikiriko birakoreka neza. Nako kabazo kabaye hariho abatogwa ku murindi munini, abatogwa cyane, ariko abandi bakaja gutora nibatora abo bifuza. Ku ruhande rwanje ukuntu no bigutahuze kugira ubitahure, akarori ni nkuko jewe noba fise abagenzi banje bariko barantora bashika nka 20, bakambwira twagutoye turi kumwe raba turiko turagutora, mugabo ukaguma hahandi nyene ukabona yuko ayo manota atayo uri kuraronka. Donc hagiye harabutwo tubazo, hakabaho nabandi bihagarara nyene burundu, n'utubazo twagiye turi bizarre, ibintu nyene byo muri technique ubuhinga, ariko biriko birakemurwa ku bariko barabikora canke kuri abo bavyononye. Nivyo nyene nakubwiye ati hari ibintu ku ruhande nyene go mu buhinga biriko biratoregwa inyishu, mu misi mike cane tuzobandanya igikorwa twatanguye. Ibintu byo gutora mwari mwavuze ko bizobera kuri site web, ni kuvuga ko www.irebe.com. No munsi n'amasaha menshi bitariko biraba, cyo gutora kirabandanya kuri kwamye. Mubona ca cizere abari mu higanwa, aba influencer bari bagifise bagitangura kakariro, ubona kashobora kubandanya, ntabashobora kudohoka muri no higano bakarivamo. Aba influencer n'abantu novuga ngo barafise ukwihangana gukomeye cyane, kujya tuzi ko ari abantu bakamaro cyane mu gihugu, ahantu hose bakenewe, ari abantu bakora ivyiza bishikana kure, mvuge ubwiza bw'igihugu, nkuko nyene ikivugo cacu ari umunezero wacu, ivyiza vyacu. Donc nabantu bafise ukwihangana kunini cyane, kuva tugitangurana twakoranye neza gushika no munsi. Ikibazo kimaze kuba ego ku ruhande rw'umwe wese byaramukuye mu kibanza arasanzwe arimo, donc ntiyasuye kuba stable, ariko twaragerageje turabegera turabaganiriza ikibazo cabaye kugira ngo bagitahure, kandi baragitahuye. Gushika no munsi turiko turakorana neza, aho bari bararindiriye bavuga ati twebwe reka tubandanye tubimenyesha abakunzi bacu, turarindiriye ikibazo kizokemubwira niho tuzobandanya dukora. No kuvuga turiko turakorana neza cyane vy'ukuri, kandi mbandanya ndabashimira ukwihangana kwabo. Kwihangana muriko murabikora biriko birakemuka, ubuhinga bibandanije uku ni yihe nyishu ya kabiri ko mugifasa ngo hariyo plan A na plan B. Gutora byo bandanya mutora muri buno buryo mu gihe kino kibazo cyo bandanya canke amatora yoba mu bundi buryo kugira ngo higanwa ntirihagarare, tumenye abarushije abandi baje mu kindi gice kusha tuzomenye uwa mbere. Plan B ni yihe uko akunda kubivuga? Murakoze, icizere kirahari 100% ko ibintu bizogenda neza. Ego plan B ntigera ibura, ariko icizere nuko kandi ndizeje umuntu wese ariko aradukurikirana ibintu bizogenda neza mu mwanya atari na munini cyane. Kumbure twibutsa intumbero ino higanwa ni yihe, mwifuza gushika kuki, abariko barahiganwa wa mbere azonwa kaye gashimwe, bizogenda gute muri finale, hazoza abanyagihugu baraba donc ama festivité canke urubanza nyezina ry'agashimwe ka mbere bizogenda gute, ihangiro nirihe? Ihangiro canke intumbero twifuza gushikako canke intumbero nyamukuru ya kino gikorwa ni Irebe Best Influencer Award. Kucerekeye ubushimwe ku basanzwe bari muri no higanwa, dusanzwe dufise aba influencer bashika kuri 24. No kuvuga muri abo bose 24, 10 bazotahana ubushimwe. Uwa mbere azoronka agashimwe k'imiliyoni 3,
uwa kabiri gushika kuwa gatanu bazoronka agashimwe k'umumiliyoni, hama uwa gatandatu gushika kuw'icumi bazoronka agashimwe k'amafaranga ibihumbi 500 by'amarundi. Ego cyane no kuvuga umu influencer wa mbere yigenjeje neza canke avyitwaramwo neza. Turabizi neza yuko mu kazi kabo bose baravyitwaramwo neza, ariko intumbero nyamukuru nuko twifuza kubashigikira. Twama tubona ama competition menshi aba hano mu gihugu cacu, abaririmbyi, abakomedien, abajournaliste, abambitsi, abagiye batandukanye. Mugabo nta na rimwe twari bwigere tubona hariho umuntu yiyumvira kino gikorwa canke ishira hamwe kanaka yumvira igikorwa cyo gushigikira aba influencer. Kandi mu gihugu cacu n'abantu bafise ico bamaze kinini cyane, ku buryo tubabuze badahari hari ikintu kinini cyane igihugu cyo bagihomvye. Nabambere mu gushikana kure, mu guhayanisha ibyiza by'igihugu cacu, nabambere nukuvuga bafise ico bamaze mu gihugu cacu. Rero intumbero nyamukuru niyo kugira ngo tubashigikire ku bikorwa bakora. Iyo umuntu mushigikiye nyene hari yindi force agira izindi nguvu kugira ngo abandanye bijya bikorwa nyene. Hama igikorwa turase final muri December, wambaje abanyagihugu bazoza kameme babuzemwe abanyagihugu. Ivyo bintu ntibishobora kuryoha kandi nta mpamvu nimwe. Dutegereza kuzokwakira abanyagihugu tubatumire. Ndibaza yuko tuzobandanya tubamenyesha n'ukuntu bitunganijwe. Haracasigaye iminsi mike cyane, turahari ku bwanyu, jewe ndahari kugira ngo bandanye ndabamenyesha ibikorwa bigeze. Mugabo gushika uno munsi no bamenyesha yuko ibintu biriko bigenda neza cyane. Iruhande yako kabazo gato kabaye, ako kabazo kariko karatoregwa inyishu vuba cyane, ibikorwa birabandanya. Staff iri kwiravyitwaramo neza kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Anje Sherissa, tugushimire cyane kubona moto wekano kanya tukaganira mukaduha n'umuco ku cyahagaritse amatora yo gutora ku mbuga ngurukana bumenyi Best Influencer Award, kandi ko ico kibazo kigiye gukemuka n'ibindi bikorwa byiza biri imbere bikibandanya. Tubashimire cyane. Murakoze namwe.